igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije mwebwe mwese abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV, turabakunda cyane. Nkuko mubibona turi kumwe na timu ya Tarcisse Hope Ministry TV. Hama ku mazina yanje nihereye ko ni Parfait Indutira byose musanze mubimenyereye. Turi kumwe n'umwigeme mwiza ngaha ni Safi, turi kumwe na Genevieve Kaboro Kanyugato batazira Kanyugato nkuko yamayivuze, turi kumwe n'umusore mwiza hagetwa Ishimael niyo nkuru. Turabakunda cyane rero, murabibona kuri uno munsi n'umunsi mwiza, mubona ko tuberewe dushashije muga ku mutima, turababaye, twarabuze inshuti, umugenzi, nkuko Tarcisse Hope Ministry TV ijejwe n'urukundo. Ni umuryango wo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo tubabarane n'abababaye nitwonezerwa tubona hari abandi bababaye. Rero umuryango wa chef wacu Boss Tarcisse Hope Ministry TV barashikiwe n'ingorane aho babuze muyomba wabo. Rero natwebwe nka timu turangwa n'urukundo, twari twifuze kubashigikira kuri wa mutima nyene w'urukundo, murazi yuko tuwamana. Rero urugendo rwacu rugomba rutangure mu kanya, mubandanye mudukurikirana, turabereka uko biza kugenda bigenda, mushishikane mudukurikirana, turabakunda cyane, turabereka uko biza kugenda bikurikirana, mushishikane mudukurikirana, turabakunda cyane. Urugendo rwacu rwatanguye, murakoze cyane. Kwibuka cyane ibihe byiza twagiranye, ntituzo kwibagirana ba abawe twese tugize duti iruhukire amahoro, ruhuka amahoro mukundwa, tuzohora tukwibuka cyane ibihe byiza twagiranye, ntituzo kwibagirana mba abawe twese tugize duti iruhukire amahoro. Ubuzima bw'umuntu kw'isi ni nk'amashurwe ntateba kuma, ntabwo twari tuzi ko hageze iyi saha umugezi wacu yamaze kutuvamo. Dufise ivyizigiro ko tuzongera guhura n'abacu twabuze muri paradizo. Ubuzima bw'umuntu kw'isi ni nk'amashurwe ntateba kuma, ntabwo twari tuzi ko hageze iyi saha umugezi wacu yamaze kutuvamo. Dufise ivyizigiro ko tuzongera guhura n'abacu twabuze muri paradizo. Ruhuka amahoro mukundwa, tuzohora tukwibuka cyane ibihe byiza twagiranye, ntituzo kwibagirana ba abawe twese tu
ntitugacike intege, turembe cane. Ivy'Imana ikora ku muntu yiremeye nivyo vyiza kurusha ivyo twe twifurizanya. Niyo mpamvu tutohagarika imitima, kuko kw'isi tuhaca twigendera. Iyo tubura abacu ntitugacike intege, turembe cane. Ivy'Imana ikora ku muntu yiremeye nivyo vyiza kurusha ivyo twe twifurizanya. Niyo mpamvu tutohagarika imitima, kuko kw'isi tuhaca twigendera. Ruhuka amahoro mukundwa, tuzohora tukwibuka cane. Ibihe vyiza twagiranye ntituzokwibagirana mba. Abawe twese tugize duti iruhukire amahoro. Ruhuka amahoro mukundwa, tuzohora tukwibuka cane. Ibihe vyiza twagiranye ntituzokwibagirana mba. Abawe twese tugize duti iruhukire amahoro. Mana Data wa twese ushobora byose kandi imbabazi nyinshi, wowe Mana waremye umuntu mu ishusho yawe kandi waramukunze yimbura ubugombye mu gihe gikwiye. Mana twiragije amaboko yawe werekeza mu mubiri wiwe, ariko iby'ubugingo bwiwe wowe ubizi, kuko wewe ufise ubugingo bw'umuntu mu maboko yawe. Iye Mana yera gushimura uno mubiri urajana natwe, amajambo yose uzakuvugwa hariya rizakoreka byose bigazwe n'umuntu bwawe ubuzima bwacu. Amen. And this is a special dedication to you, Daddy. From my heart to you, Daddy. Ilikupenda lakini Mungu akakupenda zaidi. Baba Samueli, kumbe umelala, humu duniani haupo tena. Baba Samueli, kumbe umelala, humu duniani haupo tena. Naona kama ndoto, kumbe ndivyo ulivyo Daddy. Naona kama ndoto, kumbe ndivyo ilivyo Daddy. Huu wimbo ninaimba sio wimbo tu, bali ninalia nikikumbuka Baba haupo tena. Mzampenda Mungu tena mpenda kila mtu Daddy. Kumbe umetuacha
tumuone Mungu, tumuweke tena Mungu mbele kwa kila jambo tunalolifanya. Kumbe ulikuwa unaenda, kumbe umelala. Kama machozi yangekurudisha dadi, leo ungerudi. Natamani Baba uone watoto wako wanavyohangaika. Natamani leo uone vile watuko wanalia. Natamani uone mama Reto wanavyohangaika. Kumbe umelala, hata kwa sauti hauamuki tena. Baba Samueli, kumbe umelala. Baba yangu, humu duniani haupo tena. Baba Samueli, kumbe umelala. Humu duniani haupo tena. Watu waligoba Jonas barakanya mugacerere. Murakoze mubyagire. Hanyuma jambo nyamukuru tugomba tuvugane kuri uyu munsi. Murazi yuko uyu mutama Bizabigomba Jonas yasezeye iyi si, nkuko biri mu bantu ku bantu bose, kandi twese ariwe tuba twiteze. nta numwe bitazoshika, kuko murazi ko muri mu isi hari imanza zibaho, hari ukuvuka umuryango ugakorana, birashika hari umuntu akagira ubukwe kandi umuryango ukaba wakoranye, hakaba n'urubanza rwa nyuma ko ari we wese. None rero nicyo gituma rero vyiza umuntu uko ama yiteguye, kuko nta byinshi tuza kuvuga ku byerekeye uyu mutama wacu. Jewe mpagaze ngaha mu ruhande rw'umuryango, ego umukozi w'Imana, ariko muri uyu mwanya mpagaze mu ruhande rw'umuryango, serukiye umuryango. Hanyuma imbere ya byose kuko dushaka kumva n'ibindi, reka tubaze twumve ivyerekeye ibijyanye n'ubuzima bw'uyu muhisi. Hari umuntu agwara agashika ahantu atakibasha kuvuga, ugasanga gutunganya vyagoranye. Nico gituma rero ibi byose bikwiye kutwigisha twebwe. None rero icyo tugomba kuvuga, uyu mutama wacu uyu muhisi yitwa Bizabigomba Jonas, kuko mubibona yaje najya kumusaraba. Yavutse mwaka w'1945 muri komine Mugamba, Coline Mwumba, aho niyo yavukiye. Hanyuma abavyeyi biwe kuvuga se wiwe yitwa Nyamwigubika, nyina wiwe yitwa Magume. Hanyuma icyo tuvuga hanini, uyu muhisi ntiyagize amahirwe yo guca mu mashure.
bivanye n'ibihe canke aho yaba, kuko amaze kwisumbura gato, amaze gukura, yaciye kubera ibihe bitari bimeze neza, ibihe byinshi yabaye muri Kongo. Iyo yabaye igihe bitari gito, mu nyuma y'ugwimo rw'72. hanyuma rero uyu Magumi icyo twovuga, uyu Jonas icyo twovuga, akiri muto akibasha yasegera mu ishengero rya Anglikani, naho yasegera mu ishengero rya Anglikani ntiyabandanije cyane kuboneka, kuko ari umuntu abatizwa agaca yigira hanze cyangwa ntabandanye. Bene uyo rero usanga no kwishengero bigoye kumushingira intahe, rero bamweruka kibatizwa umugabo ataja ahandi. Nico gituma mubona abo ishengero rya Anglikani batari hano. Twaravuganye baratubwira bati rero mwebwe mwabaye hafi mukamusengera, mukaba hafi y'umuvyeyi yamushikiwe, muragera murebeshe umuryango kandi mufashe n'urwo rubanza. Uko twabivuganye n'abapasitori bo muri Anglikani, twaravuganye, twaraterefonyanye, turabaza uko vyogenda. N'ivyo rero biraza ubuzima bw'uyu muhisi. Hanyuma kuko twavuze ko yasengera mu ishengero rya Anglikani mu Kabonga, mugabo si vuba, hari haciye imyaka itari mike, kuko amaze kugwara cyane. Hanyuma mushikiwe yaciye amwiyegereza, ariwe uyu mubona ari hano, niwe yamugwaje igihe kirekire. Hanyuma ikindi twovuga n'iryo jambo ko yagwaye igihe kirekire, namushikiwe murazi ko yaba hano mu Kinama. Hanyuma niwe yashishikaye kumufasha mu vy'amasengesho n'ibindi, natwe nyene. Nuko rero nivyo tugomba kuvuga biranga ubuzima bwiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Bashinga ntahe, bapasoni, waruka, babanyi, nshuti, eka namwe bazimyamuriro, tugire amahoro, ubumwe, urukundo, ibikorwa, iterambere, urunani, eka n'amagara meza. Ku izina jewe nkaba nitwa Tarsis Manirakiza, muzi ku izina rya Sadiki. Nkaba ndi umwe mu bana ba Habonimana Priscilla, ariwe Prisikira. Nkaba rero mfashe umwanya kugira ngo ndababwire ubuzima bwaranze nyakwigendera ariwe marume wacu Bizabishaka Jonas. Muti uyo Bizabishaka Jonas yavutse mu mwaka wa ryari? Bizabishaka Yona yavutse 1945, avukira mu ntara ya Bururi, komine Mugamba, umusozi Mwumba. Se nawe akaba yitwa Nyawigurika. Umugabo Nyawigurika ntakibaho, byashengeye kuva kera. Nyina wiwe nawe yitwa Magume. Eka n'uwo Magume ntakiri ku isi y'abazima, yarashengeye kera. Hanyuma urugendo rwiwe rw'ubuzima, amaze kugera mu bigero, yahavuye ava mu Mugamba mu ntara ya Bururi, amanuka mu ntara ya Makamba aho bita Ikabonga. Muti none Ikabonga, ageze Ikabonga yaciye ashika Koriki. Kabonga yashitse aja umwuga wo gucuruza indagara. Barangura indagara jana i Bujumbura. Niho havuye n'izina rya Birunda. Birunda bivuye mu kurunda, bararunda indagara
hanyuma bukeye bakazipakira mu magunira, bagapakira amasituti ayo matoyota bagatwara i Bujumbura. Hanyuma muca mumubaza muti none ko yavukiye mu mugamba agaheza akava mu mugamba akamanuka mu ntara y'Amakamba aho bita Kabonga, hama tukaba tubona uyu munsi ashinguwe i Bujumbura, byagenze gute? Uwo nyakwigendera biza bishaka Yona ari we muyomba wacu canke marume wacu, yari umuntu twakuze atwereka urukundo, mugabo urwo rukundo rwava kuri mushiki we ari we mama wacu Purisitira Habonimana. Urukundo bakundanye abantu bararuzi, urukundo yadukunda nirwo rwatumye natwe tumukunda. Hanyuma mu minsi iheze yaragwaye, mu myaka iheze yaragwaye, mama araheza aramwegereza amukura i Kabonga amushira i Bujumbura. Ari Bujumbura yari amaze imyaka itari mike. Mama yamubwiye ati musaza wanje nuze ndagukuriyo wicaho nicaye ndakugwaze nanjye ningwara uzungwaze, nupfa ukantanga gupfa nze ndagushingwa n'iteka. Urumva ko rwa rukundo nyene rwa mama na musaza we bamwe bakundana kuva kera, bica bituma natwe abishwa kuko yadukunda turaheza dushigikira umuvyeyi wacu mama mu bijanye n'uburyo, haba kumuvuza canke n'ibindi bikurikira. Rero iyo niyo yari biografi ya nyakwigendera Muyomba ariwe marume wacu biza bishaka Yona. Tukaba rero twashaka gufata akanya ko gushimira abantu mwese mwaje ngaho ku Mpanda, eka n'abagize ico bitanga igihe twari mu misi y'ikigandaro, haba mu buryo, haba mu byiyumviro, haba muri morale, kuremesha mama n'umuvyeyi wacu. Imana ibahezagire, urwo rukundo mushishika mutwereka, muze mugumane, muzogwereke n'abandi, ntibigire twebwe gusa ahubwo n'abandi muze mwamuko. Rweraheza mujane n'Imana nimwataha, mujane na Yehova, hanyuma irahezagire, ihezagire ingo zanyu n'imiryango yanyu, tuzosubire kubonana turi bazima umunsi tutazi. Amina. Igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, ubujya n'urubanza byose birakorwa mu byaguruka bamwe twizera ngo duseze iwacu ko datakijuru uko biri kose, abashaka ivusa abashaka amashurwe ntakibazo, tuzahurirayo bagenzi ijuru, aheza ijuru, tuzahurirayo bagenzi. tuzohora tubibuka ku byiza mwadukoreye, ibihe byiza byose twabayemo. None muragiye mujana amahoro, twizeye ko tuzobonana. None muragiye mujana amahoro, twizeye ko tuzobonana. Tuzobonana n'abera batutangiye imbere, ahatagira umubabaro n'amarira. Ico gihe uruboyi rw'urupfu
inseko. bityo nshuti z'umusaraba, iyi si yacu tuyicamo tuyirenganira. I Siyoni ni heza baraturindiriye, nuko bimeze. Nuko igikorwa cyatuzindukanye kiriko gishika mu musozero, hanyuma muri uyu mwanya bamaze guheza, hariho abateguye amashugwe. Turahaye ikaze Mwenderata Felix ashikana atumira urutonde ingene biza kugenda ku bateguye amashugwe. Kaze Felix. Kuja kwa mashugwe kumurikana none aratangura mu rubukanyi wiwe ari mushikiwe, hanyuma harakurikira abishwa, abishwa kurikira abuzukuru bari kubiri, ariko baragenda bose batoye bamwe bose ishugwe ryabo. Hanyuma abuzukuru bahejeje zakurikira iyi Taxis of Ministry nicyo kurikira, hanyuma umusozera harahereza uyu muntu yarise mon oncle niwe aza gusozera. Sawa, murakoze. Igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko Data kitubonereza. Aheza, aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi, ijuru aheza, ijuru tuzahurirayo. Nuko turashimira Imana yabanye natwe kuva tuva hariya twasegera urugendo rwacu rwo gushika hano. None rero twosaba userukira umuryango atubwire aho tuja gukarabira. Kaze abidushikirize aho tushikira. Kaze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urabona ko urubanza harugeze tugira tuje aho tuja gukarabira, aho kuri Petit Séminaire, Grand Séminaire plutôt, tujyanye urugendo hambavu ya mese. Ndibaza abashoboye kuduherekeza ku muhisi Mushikacu Niyonzima barashoboye kuhaba, ntihagenge tugiye. Murakoze. Nuko rero reka duhaguruke kuko nabuza gutaha yicaye. Twese duhaguruke, nimuvyaguruke kugira ngo kuko tugiye guca mu ibarabara, tugiye ku rundi rubaza hariya. Bashaka kwiragiza amaboko y'Imana usiga ibikorwa bigiye gukurikira hariya. Mwenderata Felix ashike hano asengera urugendo rwacu n'ibindi bikorwa bigiye gukurikira hariya. Kazi. Mana yacu uri mu ijuru, narugorotse turagushimiye cyane Mana
watugiriye neza muri minsi tumaze tugandaye twese uri gucyubahiro Yesu Mwami wacu. Amen. Agenzi tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe ntituzongera kubabara. Nuko rero bakunzi ba Taxis of Ministry TV, tugitangira urugendo rwacu twababwiye tugiye aho bita benshi kumanda ko babimenyereye. Twari tugiye gusezera umuvukanyi wacu, rero murabona yuko ibintu byagenze neza. Twavuga ko byagenze nabi kuko ikibazo cyose uracakira, Imana yamukunze kuturusha. Rero mwabonye ko urugendo rwacu rwagenze neza, twashitse turi hano twamusezeye nk'uko mwabibonye. Bakunzi bacu ba Taxis of Ministry TV, turabakunda cyane. Urugendo rwacu rwagenze neza, nizere yuko mushikara kudukurikirana mu wa mutima w'urukundo nyene, mubabarane n'abababaye, unezerewe unezererwanye nawe. Rero turabakunda cyane. Kuri no munsi navuga ko ari umunsi w'umubabaro kuri twebwe, kuri timu ya Taxis of Ministry TV. Twababaye mugabo twakoresheje kwihangana muri twebwe. Rero turabakunda cyane. Hano niho umuvukanyi wacu tumushize. Rero mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe. Imana ibahezagire, ibahe umugisha. Turabakunda cyane. N'umubyeyi wacu turamushimiye Taxis of Ministry TV yakoze kino gikorwa kuri wa mutima nyene w'urukundo yamamo yamakora. Imana imuhezagira ahari, turamushimiye. Mwakoze cyane kudukurikirana, tuzosubira naho ubutaha. Bye. Tuzahurirayo bagenzi, tuzasingiza Data cyane. Sengera ikinyobwa ko tubabajya n'ibindi n'amajambo y'ukwa hano Mufafori kushaka kusimama asenge kinyobwa kama kujimateri kumusha mwa turatandishimiye rikomeye turaguha icyubahiro, turaguha ishimwe nyakubahwa wakoze. None muri kano kanya tugomba kwakira ikinyobwa, turakwingiza ugihezagire impano z'amaraso ya nyakubahwa mukoze. Ugiye kucakira wese Mana kimutere kugira amagara meza nyakubahwa. Mwakoze kubyumvise kandi ugiye kubikora, ni muri rya zina rya Yesu Kristo umukiza wacu n'umuzima. Amen. muri kino kibanza amahoro ndetse gushima Imana yawe cyubahiro. Nanjye rero mpagaze ngaha mu izina ry'umuryango wa Izabishaka Jonas hamwe na Habonimana Priscilla baje kubashimira mwese, inshuti, abagenzi, umuryango, kuva mucumva iyi nkuru y'umubabaro. Mwaraserutse icyo cyose cyerekana umutima w'urukundo ufitiye uno muryango. Ariko baremesha mu gihe cyo kunangara barashyitse, igihe mu bihugu baraserutse, kandi murazi urubanza nk'uru nta n'umwe abwikorera. Mwaraserutse ku buryo arabashigikiye mu buryo bwabo, arabashigikiye mu byiyumviro,
n'abari bahevye imyanya mukamara igihe mugandaye. Ico gikorwa cyiza mwakoze, umuryango urabashimira bose bivuye ku mutima. Muhorane uwo mutima w'urukundo, muhorane uwo mutima wo gushyigikira no gufasha. Kandi murazi urubanza ko atari ubwumwe, si ubwumwe ni rwa twese. None rero ubuzima bw'umuryango ni ukuri turabashimiye cyane. Hanyuma rero uyu mutama we yaragije urubanza. Uno munsi rero habaye gukaraba hamwe no guca ku mazi, byose bwiriwe ko izina ry'umuryango hasigaye urubanza rumwe rwo kuganduka. Rero umuryango uzobamenyesha igihe cyagera, nk'uko mwabaye hafi y'umuryango, ndizera n'icyo ko muzoseruka. Ibisigaye tubifurije umugisha w'Imana, muhorane uwo mutima, museruke no ku bandi, kuko urazi ku munsi bigenda bishika. Hanyuma mu rwego rw'umuryango uvuze yuko namwe mugashikirwa n'urubanza ari rwiza cyangwa inkuru, kuko ntawe ubifurije ko muba, ariko bizoba. Murazobya kandi umuryango nk'uko bawushigikiye no baremesha, nabo bazobita bakazoshika. Ibisigaye muri byose turabashimiye cyane. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibashoboze kubona umutima w'urukundo. Nuko murakoze cyane. Birashoboka ko waserutse ukagira icyo ufashije umuryango, hakaba n'ubundi atakoze umwanya wo guseruka muri ubu buryo, ukaba wibangikanije udukwi cyangwa na peteroli. Urazi ko amatara akunda gucika kenshi, niba ariko wibangikanije rero wokazana, niba aragasanga bateguye ngo cyabazana hano, ikimazi cyo gufasha cyangwa cyo gushyigikira uno muryango umaze iminsi ugandaye. Imana dusenga n'ubundi twashyize turasaba Imana tuzamuke twese tugamuke kuko ntawe ugenda yicaye kandi maze gusaba abakozi b'Imana akazi hano tunagize amaboko y'Imana twese yadubwiye kugira ngo bose kazi. Reka dusenge Imana.
turaguhaye icyubahiro mana yacu mu ijuru, turagushimiye ukuntu wabanye natwe ukaba utugejeje ano masaha. Mwami Mana, tugishima izina ryawe, reka tugukengurukire ku byabaye byose. Wabanye natwe kandi usozeranye natwe. tuzahurirayo bagenzi, tuzahurirayo bagenzi.